abo bahora bagira imyiyerekano bari bahuriye mu Kigobe kugira barabire hamwe aho ibintu bigeze nkuko babivuze ngo abantu n'ibintu bimaze kononekara kubera iyo myiyerekano ni byinshi cyane. Abanyagihugu barenga 200 baritavye Imana, inzara itewe n'iyo myiyerekano, imicafu isigaye irangwa mu makartier iyo myiyerekano iberamwo, ibikorwa bisa n'ivyahagaze mu gisagara n'ibindi. Abo bahora mu myiyerekano bavuze ko hageze nimba hatarengeranye ko yohagarara. Twebwe turongoye abandi muri manifestation mu makomine atandukanye no mu makartier atandukanye, twisunze ko twabuze abacu mw'imyiyerekano, twari tumazemwe iminsi ukwezi kurenga, turavye ukuntu twazibiye amabarabara, ingene twononye amabarabara, turavye ukuntu ubuzima bwahagaze mu gihugu, abantu bishwe n'inzara, abana baguma bapfa n'inzara. Ku bwatwego twatumaze iminsi turi mu imyiyerekano, dupfunditse ibi bikurikira: urugamba rwo kuja mu ibarabara guhera uno munsi rurahagaze. Dusavye ko guhera ejo amabarabara yose agize igisagara cya Bujumbura, iyo ava niyo agera, ko yose igikorwa tuzokora ejo ko ari kuyasibura.